waruzi yuko Goliyati yapima imetero 7 z'uburebure? Amateka ya Goliyati nayahe? Waruzi ko Bibiliya ihakana ko Goliyati atishwe na Dawudi? None Goliyati yishwe nande? Byanditse hehe no muri Bibiliya? Amateka ya Goliyati nayahe? Imbere ya vyose ndagusabe ubanze ukore subscribe nyimba utaranayikora. Nyimba wifuza umuntu tukubwira amateka yiwe umutwandikire muri commanter. So story murakaza neza. Goliyati yapima imetero 7 z'uburebure. Goliyati yava mu bwoko bwabo bitwa Abafilisitiya. Goliyati yaba ahitwa Igati mu gihugu ca Libani. Nivyo wavyumvishije neza. Goliyati yari umunyalibani w'uyu munsi. Goliyati mwene wabo yitwa Lahumi. Nivyo wavyumvishije neza. Mwene wabo na Goliyati bamwita Lahumi. Goliyati muri Bibiliya avugwamo inshuro 6. Nivyo wavyumvishije neza. Muri Bibiliya mu gitabo ca Samweli wa mbere Goliyati avugwamo inshuro 4, mu gitabo ca Samweli wa kabiri akavugwamo inshuro 1, mu gitabo ca Samweli mu gitabo c'ingoma ya mbere Goliyati akavugwamo inshuro 1, ubwo zose hamwe zikaba ziba inshuro 6. Nivyo wavyumvishije neza. Mu gitabo ca Korani Goliyati avugwamo inshuro 3, mu kigabane ca kabiri ku murongo wa 249 no mu kigabane ca kabiri nyene ku murongo wa 250 no ku murongo wa 251 mu kigabane ca kabiri. Goliyati science imushira ku rutonde rw'abantu banini babayeho mu mateka. Nivyo wavyumvishije neza. Science ishira Goliyati mu bantu banini babayeho ngaha kuri inosi. Imetero 7 z'uburebure ni metero 3 z'ubwaguke. Ariko Bibiliya yemeza ko yarafise metero 6 z'uburebure. Ivyo bigaragara mu gitabo ca Samweli Samweli wa mbere 17 ku murongo wa 3. Bivuze ko jewe na wewe tutari gushobora kugwa mu nda Goliyati. Nivyo wavyumvishije neza. Ibaza umugabo yapima metero 7 z'uburebure uce wiyumvira ngo atambutse yatambuka intambuko ingana gute? Uce wiyumvira umugabo yapima imetero 3 z'ubwaguke mu nda uce wiyumvira ugiye kumugwa mu nda. Wewe amaboko yiwawe yohwanye nk'igiti gipima metero 3 z'ubwaguke? Ntabwo vyokunda. So what story murakaza neza. Mu kubandanya n'amateka ya Goliyati niba utarakora sabone ndagusabe ubanze ukore subscribe kugira ngo uko dushizeko ikiganiro uje uba mu bambere bashobora kukibona. Bibiliya ivuga ko Dawudi ari we yishe Goliyati. Nivyo wavyumvishije neza. Ahandi mu gitabo ca Bibiliya hakavuga yuko Dawudi atari we yishe Goliyati, ahubwo ikavuga yuko uwitwa Eruhanani mwene Yore Alugimu ari we yishe Goliyati w'i Betelehemu, ko ari we yishe Goliyati. Nivyo wavyumvishije neza. Bibiliya hamwe ivuga yuko Dawudi ari we yishe Goliyati. Ahandi naho ikavuga yuko uwitwa Eruhanani mwene Yore Oregimu w'i Betelehemu ko ari we yishe Goliyati. Nivyo wavyumvishije neza. Vyanditse muri Bibiliya nyene Samweli wa kabiri ikigabane ca 21 ku murongo wa 19. Haravuga hati maze hasubira kuba iyindi ntambara yo kugwana n'Abafilisitiya aho nyene igoba. Eruhanani mwene Yore Oregimu w'i Betelehemu yica Goliyati umunyegati. Uruti rw'icumu yiwe rwangana n'umwaro ujishigwako impuzu. Ivyo buri muri Samweli wa kabiri ikigabane ca 21 ku murongo wa 19. Niho havuga neza hagaragaza neza yuko uwitwa Eruhanani mwene Yore Oregimu w'i Betelehemu ari we yishe Goliyati. Ariko abeshi twari tuzi neza yuko uwitwa Dawudi ari we yishe Goliyati. Usibye ko na Bibiliya itabihakana. Bibiliya nyene Samweli wa mbere ikigabane ca 17 ku murongo wa 50 haragaruka hakemeza neza yuko Dawudi ari we yishe Goliyati. Twigishijwe ko Bibiliya yahumetswe n'Imana. Byagenze gute ngo hamwe Imana ihumeke ko Goliyati yishwe na Dawudi, ahandi ihumeke ko Goliyati yishwe na Eruhanani mwene Yore Oregimu w'i Betelehemu? Ibaze nawe ico kibazo. Korani ivuga ko Goliyati yishwe na Dawudi. Nivyo wavyumvishije neza. Igitabo abayisilamu bakoresha citwa Korani ikigabane ca kabiri ku murongo wa 251 havuga yuko uyu mugabo yitwa Goliyati yishwe n'uwitwa Dawudi. Ndakumenyeshe neza yuko kubwa abayisilamu uyu mugabo yitwa Goliyati bamwita Jaruti. Nivyo wavyumvishije neza. Iyo abayisilamu bavuze Jaruti baba bashatse kuvuga Goliyati. Ivyo bigaragara no muri Korani ikigabane ca kabiri ku murongo wa 251. Goliyati yari ingwanyi idasanzwe. Goliyati yari yarahahamuye
yarokoye abisirayeli. Ico gihe Goliyati yari yarabakubise abamerera nabi mu ntambara nyinshi zigiye zitandukanye zagiye zihuza abisirayeli hamwe n'abafilisitiya. Ico gihe rero Goliyati kubera ko yari ingwanyi idasanzwe, yari uwo bita umuhizi, yari yarakubise abisirayeli, yarabamereye nabi, yari yarahahamuye abisirayeli. Ico gihe yahahamura abisirayeli batwarwa n'umwami bitwa Samweli wa kabiri. Nivyo wavyumvishije neza, umwami Samweli wa kabiri niwe yatwara abisirayeli ico gihe. Ariko kimwe nuko yigira igihangange akigira intwari, uko byamugendese ukundi Goliyati yaje kwicwa nibuye. Nivyo wavyumvishije neza, umuhungu yitwa Dawudi, Bibiliya igaragaza neza yuko uyu Dawudi yahitanye ibuye ariteza umugozi, haritera Goliyati, maze Goliyati haracikana, iryo buye rimumena agahanga arahwera. Ariko nkwibutse neza yuko kandi nkuko twabibonye Bibiliya ntabwo ibigaragaza neza, kubera yuko ikigaruka kandi kisubirako ikagaragaza ubundi muntu yishe Goliyati, ariwe bitande Eruhanani mwene Yoreogimu w'i Betelehemu, ko ariwe yishe Goliyati nkuko twabibonye muri Samweli wa kabiri ikigabane ca 21 ku murongo wa 19. Uyu rero Goliyati ariwe abayisilamu bitwa Jaruti yishwe nibuye riramuhitana rimwohereza mwirimbi. Nivyo wavyumvishije neza. Ese nawe uba wigira igihangange ngaha kuri ino si, urabe ntuzopfe nka Goliyati. Nivyo wavyumvishije neza, urabe ntuzopfe nka Goliyati. Ngayo amateka ya Goliyati yigize igihangange mu kugwanya abisirayeli, birangira ahitanwe nibuye atewe mu mugozi. Nivyo wavyumvishije neza. Ubwo rero ayo niyo mateka ya Goliyati. Wibuke gukora subscribe. Ndabakunda, nitwa Mwana Story, Simba wa Masimba, Sowa muzehe wa Mishinyento. Hasta la victoria siempre. Mugire subscribe.